Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Emmanuel Imani kumwe nanje yitwa Yesu. Yesu yitwa Yesu. Yesu Emmanuel. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Egome turasubiye kubaramutsa mwese abakunzi b'ikiganiro cyo guhimbaza Imana kuri Beat FM. Muri kumwe na mwene so Patrick Karusho, kadusubire tuyage ku ijambo ry'Imana kandi muri kino gitondo Imana iduhaye. Dusoma ijambo ry'Imana riri mu cete Paulo yandikisha ingero ry'Ikorinto cete cya 2 guhera ku gice cya 5 guhera ku murongo wa 20. Ngo nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa nibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo mwuzure n'Imana. Ngo mpamagare cyane kuri iri jambo ryo kuba intumwa mu gishingo ca Kristo. Iri jambo ry'ikirundi ryanditse intumwa. Ahandi handitse hati nous sommes des ambassadeurs. Turi aba ambassadeurs. Mumaze kumva muti uyu ni ambassadeur wa Amerika mu Burundi, muca mumenya muti uyu muntu yarungitswe na Amerika ngaha mu gihugu cacu. Kandi uwo muntu ibimubeshaho ratio n'ibindi afungura byose ntibiva ngaha mu Burundi, biva muri Amerika. Ni kuvuga ninzabamwo ni ya Amerika si y'u Burundi, kuko ni intumwa mu gishingo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twebwe rero natwe ntituri intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntituri intumwa z'igihugu cyari cyo cyose, turi intumwa mu gishingo cha Kristo. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Muri iryo jambo dusomye mu Bikorinto ba 2 gice cya 6 ku murongo wa 20. Mu Gifaransa habivuga neza gice cya 5 ku murongo wa 20. Mu Gifaransa habivuga neza ngo nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait pour nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Dukora ibikorwa by'aba ambassadeurs ba Kristo. Nukuvuga Kristo turamuserukira mu isi tubamwo. Kwisi mvuze nshatse kuvuga aho hantu uba, aho ugendera, aho ukorera ku kazi, aho wirigwa, aho nyuze ikirenge hose niho kwisi yiwawe. Umuntu wese bujagira kwisi yiwiwe. Abo bantu rero mugerako nibo kwisi yiwawe. Aho ro kwisi yiwawe nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Dukora igikorwa cyo kuba intumwa, aba ambassadeurs, abaserukira ijuru kwisi, abaserukira ijuru aho tugeze hose. Userukira Kristo aho ugeze. Namburi mu gikoni uri kumwe n'umukozi wo mu nzu buryo userukira Kristo. Menye ingene witwara imbere y'uwo mukozi wo mu nzu nk'umuambasaderi wa Kristo. Uvuga uti yaba ari Kristo ari ngaha yari kwitwara gute? Namburi mu banyeshuri uri kurigisha, namburi mu banyeshuri uri umunyeshuri uri kuriga, namburi mu bakozi kanaka ku kazi ukora, ahantu hose uri umenye uti jewe burya nserukira Kristo, ahantu monyeje ikirenge ko ndi umuambasaderi wa Kristo. Ucubaho nk'uko Kristo yari kubaho aho hantu, kuko niwe muserukira. Ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yari Bujumbura akumva amasase ariko aravuga avuga ati byo je ntibindaba kuko jewe ngaha ndi muri ambassade, ndahantu hakingiwe, ndi muri bisangwe ni Amerika yaje mu Burundi. Nico kimwe twebwe turaba ijuru. Ibintu rero byo biba autour de nous ahadukikuje biraba, mugabo twe tukavuga ibyo ntibituraba kuko twebwe turabavajuru, ntiturabo ngaha kwisi. Twabaye abavajuru bigenze gute? Twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Ubu Pawulo niyo yacavuga ati nous faisons donc des fonctions des ambassadeurs pour Christ. Wewe rero urabe ko aho uciye mu buzima bwawe uyu munsi ugenda uri kuraba mu ambassadeur koko wa Kristo, uri kuriya manifesta Kristo aho uciye. Kristo agaragara, bavuga bati ujya muntu ubuzima bayeho butandukanye n'ubwo abandi, umenga suwo ngaha kwisi. Hari gihe abandi baba ariko bararira, wewe unezerwe kuko uvuga uti na ibiriko birabariza nivyo ngaha kwisi, jewe mfise ivyo mwijuru bintera kuririmba, kuko naho ibi bintu umenga nanje biriko biranshikako jeho nduwijuru ibisi iby'iwanje. Ukavuga uti imvura irikiragwa itumye abantu baganya iki imvura ibaye nyinshi, wovuga uti je nduwijuru kuko ibyisi iby'iwanje ntibije kunyagira abajewe nduwijuru simeze nkabo. Abandi bagatwagwa n'ibintu kanaka bagezeho byo mwisi, ibyo baharaye, ibyo bitwararitse bitaroranye, ariko wovuga uti jewe sindabijamwo kuko je suis l'ambassadeur de Christ. Nous faisons nous jouons la fonction d'ambassadeur de Christ.
wewe ucumva uti jenserukira ijuru mw'isi. Amadolari amahera ngaha mu Burundi namba yakorotse agaciro, amadolari yo muri Amerika burya guma kwa kundi. Nawe we rero uvuga uti kuri konte yiwanje ndabona ko abandi bariko bararangwa amahengo imifuka iratobotse, ubwo uti je amahera yiwanje ava mwijuru. Nico gituma ivyo ndayakoresha bigwira. Uri muri business uvuga uti biratere bije imbere, usenge wewe gusa ugume muri Kristo, ureke kumuvamo, ugume uvuga uti ndumugororotsi ngendera mu bugororotsi bwa Kristo. Nta kindi cyo tuma utandukana n'abandi atari kuguma muri Kristo. Naye handi ni wava muri Kristo uzobume baye nk'abandi bose. Ikiryoshe cyane rero nuko turaba ambasaderi ba Kristo. Ngira nkeza umuntu wese yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, uwo yarabaye wa Kristo, mu ambasaderi wa Kristo, udeze gushima ubyina aho ugeze hose, kuko wabaye ikintu c'agaciro cyane hano ku isi, ntumeze nk'abandi. Nawe utaramwakira sino kwihebuza, uyu munsi urashobora gufata ingingo ukavuga uti Yesu Kristo ndakwakiriye mu bugingo bwanje, kugira nawe aho nzoza hose uzoza uraseruka abari ugaragara muri buri situation abari wozo kwigaragaza. Yesu abongereza umugisha mwarahezagiwe. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mana yo mwijuru kuri kino gitondo ciza, kuri uno mwene datajeje kutwumviriza ngo nous jouons les fonctions d'ambassadeur de Christ. Aho tugeze hose turabaguserukira, uyu munsi aho duhonyoza ikirenge turabaguserukira, abantu barabona Kristo, turakora ibintu nkuko ari wewe wari kubuhari. Abaho dusanga abagwayi turabasengera, aho dusanga bari mu bibazo turababera inyishu, aho dusanga bari mu situation difficile tukora nkuko nawe wari kubuhari, kuko uganje mu buzima bwacu, ari we uganje mu mitima yacu, ari we uganje mu mpemu zacu. Turasenge n'uwo muntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, afata ingingo ruhasha yo gutandukana n'isi, maze akwimike mu bugingo bwiwe, maze abicare mwegisha ibya kera birangire. Tubigusabye twizeye ko bibaye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza cyane. Tuzosubire kandi tkuyaga. Mwari kumwe na mwene so Patrick Karusho, tuzosubire kuyaga mu kiganiro cy'uwundi munsi nk'aya mango nyene. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ugwo rukundo sugwa amajambo, ugwo rukundo rukwiye kuririmba, niyo mpamvu ndamushima mvuga nti uwo mwami agira neza. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM.